nimba ari ikintu cambabaje kandi nicuza mu buzima nukuntu irya vidéo yasohotse bon narasabye ikigongo abarundi n'abarundikazi si ibintu byo kwishimira ntibiryoshe ibisa neza byarababaje abantu bankurikirana byarababaje abakunzi banje uri single oya Yesu ngo numugabo w'abantu bose ndibuze uri umugore wa Yesu yeah madame Jesus Tega no nigitega nuko nyene wari timide yayo yego nari timide kandi burya naravuga ati no gusaba permission yo kuja muri piscine I mean muri toilette ndaratinya gose na toilette bihuye ntibaja gupisa okay sawa kuja muri piscine sivyo nanje barambeshe no umenye uwo mvuga mukaje naravyakiriye de ofete iyo bakubwiye ati wowe uri kumwe na naka uri kumwe na naka je mbona umenga ahubwo wabonye umengo turaberanye fine oya arige baduha bo taberanye je ndabikundira nuko atambwa banyambika nta mutipe wiyemenga je banyambika uraho ngira nukuri ne bon uraho nimbwa reka kumbwiye batuma banyambika impene amakuru nsumira ngo nahise kugira ngo asubire kugaruka basi abantu bamuvuge cyane gose ngo asohora aka video ari ama video yasohoraga nice mukeneye aka video rero umve kari mu Hey guys, muraho murakomeye mumeze neza nkuko mubona kuri micro za Magic TV ni Shanice Delicious. Ndababwira ko ndabakunda cyane gose. Hama mwandanye mudukurikirana ikiganiro kikuryoheye gisangiza abandi like, share, comment kugira ngo bishobore kugera kure. Uno musi rero umuntu ndi kumwe nawe. N'umuntu ko biri kose mwamuheruka kera vraiment musore ko ndamuzanye. Ni bebasha izina ryiwe ndarivuga nabi imisi yose yama nkosora ni Sky Nice no starivuze neza voilà ndakuramukije cyane Nice ndakuramukije Delicious ameze neza I'm good madame DJ inge mpindukire oya turi ngaha turi mu kazi ni Delicious ivyo vya okay I'm good Delicious sawa none uri madame cino ne bice bigenda good tugiye uri single oya Yesu ngo numugabo w'abantu bose ndibuze uri umugore wa Yesu yeah madame Jesus uraberewe cyane Nice Jesus his wife uraberewe merci beaucoup na uratese ngomba dukaratwa bien urakoze cyane gose ndashaka kumenya iyo ufise nk'ahantu giruje canke ikiganiro kana ko wavuja mu canke ikindi kintu evenement yose yose kugira ngo ushobore kujanisha bigenda gute kugisho gutora impuzu wambara sinojanga ndakwemerera ko ndakubeshe ngo c'est très facile bon première mbere ko nja muri douche banza gutegura impuzu zishika nka 4 5 nza kwambara cyo hasi nico hejuru canke iyo mfise nk'impuzu namaze gushira mu mutwe yuko ariyo nshaka kwambara tuvuge nk'ipantalo cantegura outfit nukuri ahubwo ndakeneye umuntu anyigisha vraiment ya ndategura utuntu two hejuru dushika nka 10 ugambara nkakura yashikabira nkambara nkakura yashikabira nkasubira muri douche hama nkaza rero namaze kuba update ngiye gutora rero ati aha rero ubu ni direct okay ndagira ikibazo gikomeye cyane pole sana jewe mfivyo arambaye ahubwo ndabire nguno munsi naje umengo nje kuguhamba wambaye amana oya muganshita ibintu vya nawe birabera abantu b'inzobe umva guhera ku mutisha mu nzobe ndimo yego urafise inzobe guys mu nzobe ndimo nije bambaye ndakubwiye rero ego okay ego fam urambwira ngo ndacuye sha you can believe ufise inzobe yacuye hora ko ufise inzobe nziza muganje ndabikubwiye basi ariko aradukurikirana basi baze kuraba abandi kutuvuta nshobora kwisiga umsha kwidira amavuta kugira ngo sincuye yo kwizuba niso okay nice Sky hari yazige kintu tutamubona muri industry wahoraye aho numbeshe wari warabuze vraiment sheri nari mari mperuka no ngaha by the way nta namezi abiri arahera amezi abiri ni menshi nta namezi none mutantumiye canja wanje okay iwawe ni heza zibara kuraba iwanje muhira home sweet home turi muri Buja Town TV irafa passé twarabibabwiye twaranabatumiye ariko sinababonye ni munze mudukurikira ntabonye sinabonye abakunzi ba Magic TV mako harara abana beza baretse kuza gute ntaco baravye ikiganiro ariko ndi kumwe na Delicious today barakiraba tuvyizere cyane gose ndashaka kumenya Buja Town TV ni wawe uya Buja Town TV si wanje irafise CEO ya ego
twarigeze kubona na Sky yasohoye yagize TV yiwe nambaye Sky Nice News yeah, of course. vyahereye Sky Nice News narayikoreye ko yari television sinovuga ngo yari gwanje comme tele bon yarimwe abantu benshi yari se staff ndende irimwe abantu benshi bagiye batandukanye ko Sky Nice mu bisanzwe Sky Nice jewe Sky Nice ni brand so kwigira Sky Nice News rero yari ya brand nyene twitirira kijya kintu yari kuko deja ari television yacu y'abajene y'abarundi y'abantu dukunda update news ivyuma ntibisezerana vyarahaye vya vyuma nyene bidasezerana yarahaye then gufatanya televiziyo zibiri en même temps Delicious ikintu coroshe kugira ngo wowe urabizi gose ariko kubifatanya vyose hamwe biragoye bon ndagerageza guca yo kugira ngo sindabicisha irungu sometimes ariko kandi umwanya ugacungora gose but turi kumwe ngaha muri industry yacu turafise abakobwa bafise ama televiziyo online benshi kandi bapambanye ubageze kure amwe ko bararonka ubushimwe bwa YouTube sindazi bavyita vraiment umbabarire cyane kubera iki Nice Sky badashaka kuguma kuri YouTube channel yiwe agapambana kugeza nawe ageze handi yifuza bon novuga ati abagabo babiri niho ko bavuga mu kirundi ngabagabo babiri ntibaronkera icarimwe uno munsi Delicia urashaka kuvyuka mu gitondo ukagura imodoka sivyo ukagwa ku kanoti ukagura imodoka cyangwa uno munsi urashaka kuvyuka mu gitondo ya YouTube yawe canke ya Instagram yawe na Instagram irapeya ya Instagram yawe canke ya YouTube yawe ikagupeya suva ngo jewe ngo nanje ngo nca ndonka kubera Delicia ronse nuko nkuko nabivuze abagabo babiri ntibaronkera icarimwe uno munsi nibo wende Johnny jewe reka tuvyize ndashaka kumenya amazina ya vrai ya Nice Sky ya Sky Nice na ya amazina yanje ni Julienne Juliana ni kuchitwiga Juliana urashika nitiranwa na nyokuru wanje avyara papa witwa Bati yitwa ntibankunda none nibera inamahoro Julienne Nice Sky shiriko ni kikindi gabaje kanda kino tusa kubivuga Nice urafise parti imwe uri mu Nyarwanda non uri umurundi kazi nyene 100% du père et mère usa narabaye mu Rwanda wabaye igihe kingana gute nabaye igihe kinini narabaye mu Rwanda nka 5 ou 6 ans ukiri umwana canke ubukuze ndagapetite mavuye ngo ndagapetite abantu benshi iyo babaye mu kindi gihugu usanga indimi zabo bakunda kuzivuga cyane Nice akunda kuvuga Ikinyarwanda cyane ntushikana bakagutuka en tout cas non nta muntu arantuka kuko ahantu wabaye bakakugaburira Delicia ntubeho nk'uko umenga bakwa mukaso n'ubundi ahantu ushika bakakwakira neza none bon fait na tradition yabo bikunda nuko ntazi gutamba je no kumenya gutamba Ikinyarwanda vraiment kiraryoshe cyane gose ko biri kose cyo nzi nuko bahinini iki gisusu kandi Nice Sky ivyo maze kumva Nice Sky ngo azi kuririmba shaka undirimbira indirimbo ukunda canke uharaye muri no misi Delicia ugomba kungora jewe ufise ijwi ryiza uri kuranavuga umuntu aravyumva ufise ijwi ryiza rero hari umuntu mwabaye muri internet yambwiye ati Nice Sky arazi kuririmba cane gose iyindi talent afise arazi no kwandika film yana ma playback narandika amateatro uzoyandikene tuyikine ubona gute tuyikine nigeze kwandika teatro irabi ya mbere I was like kandi nanditse mu Gifaransa you can be nanditse mu Gifaransa ndandika teatro ya 10 minutes 15 minutes uko urashoboye cyane gato ishuri ryacu ryari gitwa Sainte Thérèse Sainte Thérèse muri ne so icyo gihe rero wari umunsi mukuru wa Sainte Thérèse kwibuka no kwibuka canke guhimbaza umunsi mukuru wa Sainte Thérèse ndateguraga sketch twara amashuri arenga muri nefu bafise ama section menshi twara amashuri arenga 10 teatro yanje barayemera rije nayanditse nagateguye fresh ndavuga
wow umva mu muhibiraka arazi kwandika cyane gusa bakora umuntu amafilme abanyivyibuka kweri arayizi iki reka kunshangare kandi ndirimbira rero twumva no kuri je sinzi kuririmba dede no banda kubesha kabisa sawa basi ndirimbira indirimbo ukeneye ijwi rya basukura Lil Wayne ukeneye kumva rap ya Lil Wayne rero ni n'umuraperi we basi ndirimbira indirimbo haraye muri no misi ya basi reka kunteranya n'abantu oya aririmba nice sishobora no kuri ntavyonze reka ikiganiro cyacu ntibareke kukiraba kubera ibintu gusa wabumvise okay basi inyuma ya Nice Sky tuzi abahungu benshi bagendanye je sinzi ko mwasohokanye benshi mwagendanye hariho no bahora batwagiza sha dusangiye mugasingiye kumuvuga ngaho ari hava yishima singiye kumuha mukinga mugaje barambeshera sivyo nanje barambeshe no umenye uwo mvuga mugaje naravyakiriye de ofete iyo bakubwiye ati wowe uri kumwe na naka uri kumwe na naka je mbona umenga ahubwo wabonye umengo turaberanye fine oya arige baduha bo taberanye je ndabikundira nuko atambwa banyambika nta mutipe wiyemenga je banyambika uraho ngira nukuri the bon uraho nimbwa reka kumbwiye batuma banyambika impene urumva ndashaka kumenya inyuma ya ba Benturo bande benshi bavuzwe n'umuntu umwe okay basi rero nabandi benshi ntari nzi kuvuga amazina ntashaka kubaja mu kiganiro bose nawe rero ugomba bashire ku matwi oya ku matwi rero niwe nivyo ndavyemeye nivyo we mwaragendanye je sivyo barambeshera urumva shaka kumenya ubunye Nice Sky kumwe nande navuze ko ndi kumwe na Yesu nice ushaka tuzobimenya ari uko bisohotse hanze none sivyo vyiza kandi amakuru ansumira ngo Nice Sky kugira ngo asubire kugaruka basi abantu bamuvuge cyane gose ngo asohora ka video ari ama video yasohoraga Nice mukeneye aka video rero umve kari mu mukeneye aka video kugira baze kuraba budget Town TV bashaka ka video ngiye none hari video ntabaha vraiment ndavuga video imeze nka yayindi ya Benturo na Nice bijya sinkunda no kubivuga ko cyane atuka imba ikintu cambabaje kandi nicuza mu buzima nukuntu irya video yasohotse bon narasabye ikigongo abarundi n'abarundi kazi si ibintu byo kwishimira ntibiryoshe ntibisa neza byarababaje abantu bankurikirana byarababaje abakunzi banje kandi n'abagukunda nibatse kwa bari hariho n'abantu bacitse intege zo kuma bankurikirana cyane ko nkunda kwagira ikintu so that why sinkunda kukivuga ko cyane abantu bacitse intege kurera bijya bintu wababwiriye narakoze iyindi video ndajana live kuko hariho abantu usanga bataravye emission igihe nkora iryo video naratumiye abajournaliste c'était comme une conférence de presse ndashimiye cyane abajournaliste banyitavye muri ndavyibuka cyane abajournaliste banyitavye nahamagaye abajournaliste benshi but naronse bake peut-être sinzi gira abandi bashaka kuma baryoherwa na hari abantu baryoherwa rero umuntu atabanye neza n'abantu bamwikundira n'abantu bimeze je me suis trop excusée bon byarambaye ko ni nkuko n'undi muntu vyomushikira cyane souvent ngo ndiko ndihagarara ko ariko vraiment nimba ari ikintu cambere nicuza cambabaje nikirya ariko ni vyiza ikintu kibe kugira ngo ukigireko okay ndashaka kumenya Nice Sky kuri wewe urukundo gisigura urukundo ni iki kuri wewe urukundo ndavuga haba mu makouple mu bagenzi haba urukundo en général ni iki kuri wewe urukundo ni ikintu cambere novuga kuri jewe ni ikintu cambere nubaha ninya kuko urukundo ntirutora ngo ntiruraba ngo uri Nice Sky ntiruraba ngo uri son excellence urukundo rushaka kugutora hamaruka gutwara ahandi hantu ahandi hantu utari witeze dawayi niyo ngira nkunde canke nshaka kuja mu rukundo niyo mpamvu mumaze ko bimbaza kenshi ati kwe Nice ari kumwe nandi nkabwa nta numwe of course kwera yuko ico kintu ndagitinya cane ndacubaha kirashaka gukoresha ibintu ndashobora kwibaza cyane so urukundo rero kuri jewe apa yako gaciro ndaruha rufise inguvu nyinshi rurakomeye cyane rugutwara iyo rushatse rwagukoresha ivyo rushatse ni ikintu cyo kubaha cyane kandi cyo kwitondera that why at this time sindi en relation souvent ngo nta gahunda mfise n'ubundi ndashobora gusohoka nkahura n'umuntu kudo futre zirabaho gusohoka nkahura n'umuntu
hama ugasanga rurantwaye uko nyene so urukundo kuri jewe ni ikintu gikomeye cyane. Okay, nice sky ni umuntu w'indyarya ni gute mubana n'umuntu w'indyarya wamenye neza ko ari indyarya? Mu hypocrite. Cambi njyajya nanje. Okay. Ndacting. Amatwa abantu. Okay, mukurangiza ikiganiro kandi akoze neza. Canke nkaca nigira ikirofu. Okay. Kugira tubane neza kuko ndakuretse ko nakuvumbuye. Usanga turi mu bintu vy'uko byo gucengana. Tunashwanye na. Ariko rero nyeretse kuri njyarya je na mosozi ndayakorora. Okay. Nice ndashaka kukubaza ikibazo. Iyi industry yacu urayibona ukuntu imeze, bamwe bari amariko baridoga umuziki w'u Burundi ntutera imbere, banaka ntibatuvuza ngo aba DJ ntibavuza, aba journalist ntibapromotinga. Ubonera akahe kantu kabuze muri iyi industry kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere? Delicia, at this time jewe ndiko ndakunda industry yacu ahantu igeze. Kuko bon twatanguye neza avant nari mu kiganiro na Loliro niwe yambwiye ati kera twarakora niko twatanguye kuririmba n'imbere y'igihugu kibanye kandi hariho byinshi batwigiye cyane umuziki imbere ka mu Burundi no wari imbere cyane ubwo nimba twarijajaye ngo namba ari biki ngo namba ari inzara twaciye turyama so hari ibintu byinshi byahindutse ariko at this time novuga yuko umuziki w'u Burundi industry y'umuziki wacu je novuga yuko uri kuratera intambwe wasuye guhaguruka mina gute ubivuga ufatiye wasuye guhaguruka gute mu gihe umuririmbyi ashaka kuvuka no munsi wanashimanda namuvuge dramata ashaka kuvuka no munsi akamara igihe aryamye muri Bantu Boy yego hama après yo gusohoka kwiwe agacaduga kujya bon twebwe ngaha turamukunda aturirimbira neza twamwakiriye hama acasohoka n'igihugu you can believe nabajya abandi bo hanze babonye yuko tuko dukora good music sivyo aba yatumiwe n'abarundi no aba yatumiwe n'abarundi abarundi bakunze ibikorwa akora kubera ko abarundi bari muri Sweden abarundi bari hariya anya bajye abarundi bariko batumira baririmbye ko batumira ba B-Face kuko batariko batumira Bidondo niko batariko arakora ntariko arakora na good music afise n'umugenzi wanje mugabo na n'umuziki mwiza yibukije umuntu wanje sur Delicia tureke ibintu vy'uburyarya naho injya tugeza ku bantu ko nyene tureke ibintu vy'uburyarya ndisoko wewe muri playlist z'indirimbo zawe uko nsanke niyo uri kurarondera indirimbo nta Bidondo ufise no kuri YouTube na ndirimbo ya Bidondo we bakuzanira kubera iki nta n'ukuri mu abone wa Bidondo rega wewe kubera iki nta muziki mwiza basi nta muziki numva ariko no kumviriza wa Bidondo n'imiburi buri we numviriza niwe namufashije nkaja muri clip kugira ngo twandanye dutezanya imbere sivyo kandi ni legend ari mu ba legend Bidondo ni mu legend cyane of course canke wa Bowden urafise indirimbo za Bowden kandi umusani umusani kandi araririmba kandi arakora urafise indirimbo ya Taylor 6 indirimbo ariko kuririmba ni yahe je ntabyo nta nivyonze ryo kora bume gafise iryoshe canke n'indimbo sinzi muga uko biriko sumva deja ntayibuka nuko ntakunda kuyumviriza of course yes ntumva so rero abantu bariko barabatumira hanze abantu bariko baratuma abarundi abanyamuziki bacu basohoka n'abantu bumvise good music bararyama bakavuza ya ndirimbo kugira basinzire bararyama bakavuza tata ya Dramati kugira basinzire bararyama bakavuza indirimbo ya Big Fizzo kugira basinzire dawayi bamwemvita akavuga ati turirimbire uyu muntu afise impano twumve wa muziki mwiza uri live rero sati bariko arasohoka igihugu kandi akarasohoka cyane ego yamye asohoka mu guba ariko arasohoka cyane kandi agiye gukora amakosa sati barafise umuziki mwiza sati barafise indirimbo nyinshi nziza kandi arafise n'indirimbo zidasaza apana za kera dukovuga izubu dufate nko guhera aheruka no kuronka agashimwe ka collabo novuga ati ni duo nziza yakoranye na Ben Nice indirimbo ariko gukosorana na Ben Nice ariko kuronka agashimwe kuko ari duo nziza yakoranye na avec sa femme novuga ati rero jewe industry y'umuziki wacu at this time Delicia nukuri je ndiko ndakunda ukuntu bari kugenda kandi buke nigo rugendo tuzoshika namba batanguye guhaguruka uku namba dutanguye gusoka igihugu uku nukuri ntabwo kuhaje
uvuze ngo Satbi avec sa femme uri proche na Ben Nice bamura bagenzi Bon, si cyane mugabo je suis ndumufan wiwe. Okay, kibazo nagenda kubaza reka ndakireke ko yanokereza umuntu ari proche cyane. Wagomba Narabonye oya narabonye bandika ku marezo sociaux ngo Satbi na Ben Nice basuranye ko igiteramo ca Doben. Ngo bari baravanye. Ntaco bizi. Kuko ariko se abafana babazi byinshi. Urahazi ikintu kimwe. Bavuga ngo kace ntiyacugwanka. Agaki agaki. I don't know sinzi n'umurundi yawuciye. Okay, nama numva ngo kace nashaka kumenya agaki. Bavuga ngo kace ntiyacugwanka. Abantu umuntu ntuwe na wewe na DJ wawe. Nice yakutangarire kuri jewe kuba niwe turi kunge. Ntuwe na wewe na DJ. DJ ndashaka kumusanga quelque part ndashaka gusohokera arena ku mugoroba. Shinawe niyakorera gahunda yo kuja muri arena. Niyakorera vraiment. Hama nkaca nsanga Nice Creator bari kumwe. Kandi bari mu bintu biri ibi nyene bitasanzwe naho no gufotorera ifoto canke video. Ndababonye muri toilette. Yona igiye toilette hari anye kari sawa. Iri izore. Ndababonye muri toilette. Nabibi bintu. None bikwereka ejo mu gitondo canke hirya yejo nije no camba umwansi. Nta nkende yadutanduka. Oya jo zidakubwire je namambwira abantu. Bamugani hacaza umuntu nyene avuye sinzi yavuye ngo andungikira ibintu. Je na kuri je ukuntu bimeze. Ubinyeretse je ntubu umwansi ntana gato. Kandi nawe sindamuheba ntibikunda. Ndagenda nkamubaza twe ko bafise preuve deja. Ndagenda umva n'induru deja ngaho urumva je ndavyimenye ngenda imubaza. Nimba damubabarira nimba ngira iki pete ayo uweza ngo abaye umwansi ko babonye abantu bagumanye benshi batanga amapavi baza ngo baca bavana niyo ntego benshi babafise sindamuheba kubera ko je ico tuma ndamuheba kuri jewe sinzi vraiment. Okay, mu gusoza ndashaka kubaza Nice kwiki wonze kwiki nonze wagabanutse Delicia umuntu aguma kuri réseau umuntu en fait novuga influencer ategerezwa kugira shape igumiri update. Okay. So nshanga ngo mvyibuhe gose hama bace baza kunda bace bavyanka kundaba. Kwera wavyibushe. Ariko bace banka kuza. Fate ko abantu bavyibushe rero bameze nabi. Oya hariho taye. Bana nka kujya satbangana. Aye satbavyibushe sinibaza kutosaka kumuraba. Oya naje natwa tobego. Ejo cankiye kode. Hariho igitambi kitari ico kuba mu influencer. Nawe muri no mwanya ubwango kweki wabaye umwana. Je kwe ni mosheje. Bategerezwa kuguma on time, utegerezwa kuguma kuri shape wawe. Kubera abagukunda tugukunda uko nyene. Mbwa je ndakwanka sindimo. Kubera ni mosheje. Just ndagukunda bro ndasipushatse. Nzo unashatse uswe gukora wari wabaye nabi. Okay, usanga wari wawusinze ibintu. Urakoze cyane Nice. Ego Delicia murakoze cyane kutwakira kandi muri Magic Channel. Atwa ni vy'agaciro. Natwe dufate ko Nice tuzo kumubona mu video y'abaririmbyi. Dufate ko Nice tuzo kumubona mu video y'abaririmbyi. Amafaranga ndeheje nzogenda. Okay, sawa. Inyuma y'ikigabasha inyuma ya Minouche ndabona yuko Magic Channel ntigeze iryama mwarabandanije mutigita Scott yabandanije kwambara cyane agaca yumva umengo ndamubwiye nabi yagumye azana abakobwa beza bishoboye akora cyane antuka nabone yarakiye kakanu hama ndagushimiye cyane Delicia natwe turagukeneye muri Buja Town nzondonka nakibazi ako mubanza gucora je umve ntacyo nasavye n'inzimano ntibama hari utuntu Minouche yahora twamuzibanye hari yahiga afise uruntu hari yahiga ariko Scott je mu mporiki turakuzimana ntaco basi afite ikiganiro hari utuntu Minouche yahora zimana abantu tuya tuntu nta narimwe ndaza ngango batumva. Nice gira ikintu bwiye bakunzi ba Magic TV. Abakunzi ba Magic TV nababwiye ati je ndiko ndakunda ukuntu baguma babakorera cyane babakorera neza surtout nibaza yuko batidoga ko nimwe Scott nigeze bata hasi kandi babazaniye Delicia wewe ndibaza ibintu bigiye kuba berada tubanye neza cyane. Ikindi kintu nabatumira kudukurikirana kuri Buja Town TV nongera ndabatumira kuri Sky Nice News kugira ngo twandanye twibera on time
twibere ku mwanya hama dushigikirane ko twese turabarundi n'abarundikazi. urakoze cyane tuze ko n'undi busi ukeneye tuzokuronka Na cane anytime naho basa stage. okay abakunzi ba Magic TV nanje Sahara shu. he uradusarishije ko ata ventilateur dufise tuzoyigura ntaco muduterere gusa nanje ndabasezeye ndababwira ko ndabakunda cyane ciao ciao